Ndabahaye ikaze mwebwe mwese muriko murakurikirana imbonesha kuri yanyu BTV Burundi. Ikaze muri ano makuru mugira mushikirizwe na jewe Arlette Mugisha, agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Hatangujwe icese indwi yahariwe amashirahamwe ategekaniriza impanuka assurance mu rurimi rw'igifaransa, nayo abadandaza bakorera mu masoko yubatswe na leta bazohora bari ibibanza bakoreramwo mu kigo Ober. Reka ndabaha kanya nido ryano makuru. Ndasubiye kubaha ikaze kandi kuri mwebwe mwese muriko muradukurikirana nkuko nayimejeje kubibamenyesha. Hatangujwe icese indwi yahariwe amashirahamwe ajejwe gutegekaniriza impanuka assurance mu rurimi rw'igifaransa. Iyo ndwi ikazoba akaryo keza ko kwigisha mbese no kumenyekanisha ibikorwa muri ayo mashirahamwe. Reka dukurikirane ino nkuru. Ivyo bikorwa vyo kugurira icese indwi yahariwe amashirahamwe yo gutegekaniriza impanuka vyatewe iteka n'abanyacubahiro batandukanye, harimwo icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza. Mu ijambo ryiwe yatubwiye intumbero nyamukuru y'iyo ndwi. Cette semaine dédiée à l'assurance qui a comme thème central l'assurance pour tous. Iyi ndwi yahariwe amashirahamwe yo gutekaniriza impanuka ifise icivugo gutekaniriza impanuka kuri bose inkingi y'iterambere, ikaba ifise intumbero nyamukuru yo kumenyekanisha no kwigisha akamaro ko gutekaniriza impanuka. Kwiyandikisha muri ico gikorwa co guhimiriza abenegihugu biciye mu mugambi w'ikigo kiraba amashirahamwe ajejwe gutekaniriza impanuka ARCA catanguye kuva mu mwaka wa 2021, ari naco gituma igisata c'amashirahamwe mu Burundi kiyo kiratera intambwe. Ibikorwa bitandukanye vyerekanijwe muri iyi ndwi, ibiyago bizoba, ihayanishwa ry'ibikorwa muri ayo mashirahamwe yo gutekaniriza impanuka, intambo, inkino, amahiganwa azoba n'ibindi bizotuma abakora muri ayo mashirahamwe bamenya akazi kabo mu benegihugu n'ivyo bakwiye gukora kugira abenegihugu batahure akamaro ko gutekaniriza impanuka. Mu bikorwa vyabaye mu Burundi bwose vyo kumenyekanisha ibikorwa amashirahamwe atekaniriza impanuka akora vyatunganijwe na ARCA, abenegihugu bari basavye ko bokoroherezwa mu gushira ayo mashirahamwe mu gihugu cose kugira yegere abenegihugu no kwigisha ibijanye no gutekaniriza impanuka. Iki gikorwa giciye kiza kuba inyishu y'icifuzo cabo, ari naco gituma kwiye no kuba mu gihugu hagati kugira abenegihugu bato bato nabo bamenye ibikorerwa muri ayo mashirahamwe. Amashirahamwe yo gutekaniriza impanuka arakwiye kandi kwiyumvira gukoresha ubuhinga bwa none kugira abenegihugu bashobore kwiyandikisha canke barihe amahera biciye kuri za telefone ngendanwa kugira abenegihugu boroherezwe ndetse babagabanirize no kwiyunguruza. Et le paiement des sinistres par téléphonie mobile pour pouvoir toucher une plus grande partie de la population tout en réduisant les coûts liés au déplacement. Yongeye aravunira akagohe amashirahamwe amwe yitwara nabi imbere y'abanywanyi babo iyo hageze gushumbushwa ku byo bategekanirije. Je les encourage surtout au respect des dispositions relatives à la solvabilité. Nagira nibutse abakora ibyo gutekaniriza impanuka ko bokora bisunza amategeko agenga ico gisata. Ndabateye intege icambere ku bikorwa bakora mu gufasha ababa bashikiwe n'impanuka. Harageze ko amashirahamwe yo gutekaniriza impanuka abavanura n'inyifato zibi amashirahamwe amwe yerekana ku banywanyi babo iyo hageze gushumbushwa. Aho ntituvuze imanza ziri mu butungane zimaze imyaka n'imyaka barindiriye gushumbushwa ku mpanuka bagize. Ndasubiriye kubavunira akagohe kugira amashirahamwe yose atunganirize neza abanywanyi bayo kandi kugihe, kuko turi mu kazi k'abenegihugu namwe murimo. Ari naco gituma savye ko mu gihe uburyo bwegeranijwe abashumbushwa boca bashumbushwa ku gihe kugira bikorwe mwisunze amategeko kandi ku mwanya kugira n'ico gisata kigende neza. Pour qu'il y ait plus de crédibilité dans ce secteur. Ico gikorwa kibaye ku ncuro ya kabiri kizobera hano mu gisagara ca Bujumbura hamwe no mu ntara ya Gitega kuva ku igenekerezo rya 2026 gushika ku rya 2029. Tubandanya n'amakuru yacu. Abadandaza bakorera mu masoko ya leta
bagiye kuzohora bariha ibibanza vyabo biciye mu kigo Obere, ariko abo badandaza bagasaba ko bogabanirizwa amahera bazoriha ivyo bibanza. Ni nkuru ya mugenzi wacu Gilles Verne na Kimana. Umukuru w'igisagara ca Bujumbura ari kumwe n'urongoye ikigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi Obere bazindukiye kw'isoko ya Ruvumera gutanguza igikorwa cyo gushira umukono ku masezerano mashasha azogenga abadandaza bakorera mu bibanza vyo mu masoko ya leta hamwe n'ikigo Obere kigiye kuzoza kiyatoza amahera yo kuri ivyo bibanza. Bamwe mu badandaza bayaze n'imbonesha kure BTV bavuga ko bagiye kurihishwa amafaranga menshi cyane ndetse baca basaba ko yogabanwa. Mu gihe nahora ndiha 25,000 ku kwezi nkaba mbonye yuko sinyira ibumba amajana 6 nzoriha ku kwezi, nkaba mbona yuko niyo 25,000 yahora ingora, nkaca mbona yuko n'umunsi ntegerezwa kuriha 600,000. Twe tubona umenga ni ikintu kigoye cyane. Twosaba umuvyeyi ariwe atwaye igisagara ca Bujumbura, ariwe bari baranduhaye bino bibanza yuko boraba kino kintu bakagisubiramo, kuko banagerageje kuraba ngaha tuhora tunacererwa kuriha 25,000, none no musi 600,000 tuzoyakurahe. Twe dusaba yuko nkuko imbere yuko ino soko ya Ruvumera yubakwa baduhamagaje muri meri tukaganira, tukagiranira amasezerano, tukagira n'amahera dushobora gutanga kugira ngo vyemeze ko turi abanyesoko, n'ubu boduhamagara bakatugirisha inama bakavuga ati nk'abadandaza bo mu Ruvumera amahora muri ha 25,000, mubona uno musi tubarishije nka 50,000 vyokunda ko muyaronka. Umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana yavuze ko ico gikorwa kiriko kigenda neza, nayo ababona ko batazoronka amafaranga yo kuri ivyo bibanza aca basaba kubitura kugira babafashe. Rero no munsi uri hejuru nico gituma mwabonye twaje tuzananye n'umuyobozi mukuru wa Obere kugira ngo twirabire akaryo ico gikorwa kiriko kiragenda, ariko twasanze igikorwa kiriko kiragenda neza, abene gihugu bavyumvise kandi bariko barasinya. Aho rero ni muntu mbere yuko uriko arakorera muri ico kibanza, na cyane cyane ko citwa ko ari kibanza ariko arakorera mu misi yose, ari no kibanza ciwe kamuhaye, aheza agasinya kontra neza ko yemeje ivyo Obere izoza irasaba ku kwezi, na cyane cyane amafaranga. Udashoboye kurihira ico kibanza birashika kuko amikoro samwe, kuko aho twagiye turaca twumvise yuko hariho koko bene ibibanza, hariho n'abandi rero bagiye bakotesha ku bandi. Aho rero abo bazoheza batwiture, tubonye ko bidashoboka yuko babandanya bakora, na cyane cyane ko badashoboye kuriha amafaranga, bazoheza rero tubaronderera handi koroshe gukorera amafaranga abayabaye. Jiberuko mu gihe ayo mahera yahatozwa n'igisagara ca Bujumbura, kigo Obere kazoza kiratanga amahera agera ku bice 10% z'amahera zaba yinjiye kuri ivyo bibanza azocaja mu kigega c'igisagara ca Bujumbura. Tubandanirize amakuru yacu mu ntara ya Mwaro. Abanyagihugu bo ku mutumba Iteka muri komine Nyabihanga mu ntara ya Mwaro bagiye kuronswa umuyaga nkuba uzobafasha mu bikorwa bitandukanye harimo n'ivuriro ryabo. Ni nkuru ya mugenzi wacu Nyanzwi Raphael. Haruguruwe icese kuri uyu wa kabiri ku mutumba Iteka uri muri komine Nyabihanga mu ntara ya Mwaro ibikorwa byo kubaka urugomero ruzosahiriza gutanga umuyaga nkuba ku ivuriro Misuhuko Medical Center. Umushikiranganje Imelda Sabushimike mu vyajejwe harimo ugushigikirana yaramenyesheje ko uwo mugambi uzoba ufise akamaro kanini ku bene gihugu, akamenyesha ko ari umugambi w'igihugu naho watanguje n'ishengero ry'abagenzi. Ibikorwa nubwo iri shengero riri imbere mu kubishira mu ngiro, mugabo ku by'ukuri si ibikorwa by'ishengero gusa, ahubwo n'iby'igihugu n'iby'abene gihugu. Kukaba nkako turavye uno musi abo bifasha, tukabona uno musi mwebwe mwavyitabiriye, ndazi ko mwese mutaraba mu ishengero ry'abagenzi, ariko n'abarundi bose n'abene gihugu bose bavuye mu mihingo itandukanye y'ino ntara na komine yacu mwashoboye kuza, kubera ko muzi yuko ibikorwa biriko birakorerwa hano atari bizofasha abo mu ishengero gusa, mugabo bizofasha abene gihugu bose basanzwe bitura iri vuriro ry'iri shengero, mugabo kandi basanze bashikirwa n'ibi bikorwa, baba bagendana ubumuga canke batabugendana, mbere n'abene gihugu bose bo muri kano karere nabo basanzwe bitaho ineza
y'abenegihugu bose. Abenegihugu bo ku mutumba Iteka nabo barashimye cyane itanguzwa ry'uwo mugambi narijya bari bafise ubukene bw'umuyaga nkuba. Turahimbawe cyane kweri kubona turose umuyaga nkuba, twahora tuba mu kizimiza, amatara twayabona hakurya ahandi, natwe tukibaza none tweho iterambere ntiryoshobora kuza iwacu tukaronka umuyaga nkuba. Ashobora no kujana nk'umuntu kwa muganga nko mwijoro asanga muri ko mu cyane hatabona, ariko nizere ko uyu muyaga nkuba umaze gutangura gukora hazoba amapoto ku mabarabara muri ko muyaga kwitira nk'ivuriro bibaye n'indwara ifashe umuntu mwijoro ugasanga muri ko mu cyane habona. Iyo byose iterambere ry'umwe n'igihugu mutoro. Icegera cy'umuserukizi w'ishengero ry'abagenzi Reverend Pasteur Nibirantije Ernest yaramenyesheje ko ishengero ryabo rifasha imitima rikongera rigafasha no mu iterambere y'umwene gihugu, aho yavuze ko bamaze gushigikira bimwe biboneka mu gisata c'indero, amagara y'abantu hamwe no mu gukingira ibidukikije. Mustanteri wa komine Nyabihanga Nizigiyimana Gerard hamwe na buramatari wa Mwaro Gasanzwe Gaspard bose bavuze ko uwo mugambi niwarangira uzogira akamaro gakomeye ku bene gihugu bako gace. Uwo mugambi rero ukaba ushobora gutwara imiliyoni 600 mu gihe ikiringo gitegekanijwe kugira uzobe barangiye na hagati y'amezi 6 canke umwaka. Mu gihe haheruka kuduzwa ibiciro byo kwiyunguruza abantu hano mu gisagara ca Bujumbura nibanezerejwe n'ingene vyadugijwe ngo kuko hari aho babikuye ko mbese n'ahandi batongeye ko. Reka ndabasabe dukurikirane iyo nkuru. Naho ibiciro byo kunguruza abantu byaduze, abunguruza abantu n'ibintu hano mu gisagara ca Bujumbura ntibashimye ingene vyadugijwe biturutse ku kugene getoro caduze cane, ariko ntibaduze neza amafaranga yo kwiyunguruza, hamwe bakayagabanya ahandi ntibaduze. Uramende bagize bari basize kuri 550 urumva rero 550 wabe kawaida bataduze igiciro ni sawa urumva, ariko acuharura kuva mendevre kwitwebwe nkuru batuga abashoferi aje n'umushoferi urera kuri zimodoka sivyo, kawaida haruye kuva kuri mendevre kushika ku Mucarama bagongeye ko 150 wabe karibira rero umodoka ingana kuja kuva kuri mendevre warure ngene igitoreza kunwa basi andex za kunwa kuva Mucara aje mu mendevre na Carama tukatira imodoka kawaida Mucarama kuva muri ville bakasha kuri 1000 francs muga kuri uyu mwanya badugije igitoro twege nazo turohwanirwa kubera iki duharuye kabase ya versement dora ku mituga y'abandi n'ubu babare bw'amabara dofise idorone kara ku modoka ipine rimwe nk'izi modoka zojera mu Carama niko tubatwara zizi ino izageze bahunga zikagenda mu bintu, ariko twege ngo turarahanze twiruka n'izo kwari zo nini baye bati subirize kawaida bari bashyize mu gihugu no mara kwa militesa nomviriza urumva 950 sawa, ariko bazabanza kudushirira kuri 1000 desa Carama 1000 francs kuri umwanya badugije igitoro, ariko aho natwe tukora ariko mukazi tuko turakora tukaronka no kuzokora ni kandambiri nuko hamwe badugije kawaida badugije bisi ahandi bamanuka nkare mawusi baragenda kuri 1500 mugace bati bitwase mba kuduza aho bakora kwa busigo hapa kila bati bakire gihumbi okongerako bama na 10 baseko urumva ni bwa buhombe nyine turakorera mugabe tubaze kubona ubuhombe aba boss sobabya cyo bana boss je na Rosaya tashije umuzigo wawe tora umuduga wawe Rosaya. Abo bunguruza abantu bagasaba leta ko yobafasha igitoro nikizobure kugira bigwarize n'ahandi ho ngo bazohava babura akazi kabo. Twe twasaba yuko igitoro kiduze kaboneka nta kibazo, baduhije igitoro mwani bwo tutonze hahandi nye tugume hahandi nye baduhije igitoro ko bakidugije bakituzanire tukimwe. Ibyo biruko mu gihe uberuka bari badugije ko amafaranga 100 uhegereye igisagara ca Bujumbura n'ayarenga kuri kure, ariko ubu ahegereye bakaba badugije amafaranga 50 gusa. Kugira amareresi y'u Burundi ashobore gukinwa neza aje no kudandazwa mu bihugu byo hanze, ko bisabwa ko abakinyi b'amareresi boronka inyigisho zikwiye hamwe n'abahinyanyuzi bayo. Ni nkuru dukesha mugenzi wacu Ange Cherissa Zeimana. Inyigisho zigiye gutangwa ku bakinyi b'amareresi
ndetse n'abasanzwe bahinyanyura mu ntumbero yo gushigikira no guha agaciro amareresi bakora, aho agiye gushigwa ku rubuga ruzozigurisha ruzishikane kure. Bivugwa na Sindano Leopold azwi ku mazina ya Leo Brown arongoye BGB Films. Gukina filme urashobora gukina filme wibaza yuko ukina neza, mugabo arakantu gatoya ubuze kugira ngo ube umukinyi mwiza. Ari abantu bazi gukora amafilme, ari abantu bazi gukora amavideo, mugabo arakantu gato dutegereza kubereka. Niyo mpamvu tuzotangura kugura amafilme y'aba cineaste benshi bo muri Afrika. None twatanguye i Burundi kwigisha, tuzotangura kugira seminaire kuva le 7. Seminaire izoba ariyo kwigisha aba cineaste b'i Burundi, aba acteur, aba producteur, abantu bagira montage, byose ibintu nk'ivyo, kugira ngo badukorere akazi keza kari professionnel, kone dushaka gushira amafilme atameze neza muri application yacu ya BGB Films. Je navukiye ngaha, navukiye mu Nyakabiga, none sinosiga igihugu canje nyuma ngaja gufasha ibindi bihugu, abandi bantu bagatera imbere, ngasiga igihugu canje inyuma. None numvise abarundi bagumye barira cyane ngo na support baronka, ibintu vyabo nibija kure, nibija mu mahanga. Niyo mpamvu twavuze duti reka tuje dufashe igihugu cacu, dutangurire i Burundi. Nayo abakinyamareresi bo barashima cyane kubona hari indi ntambwe bagiye gushikana ko kubw'ico gikorwa. Umukinyi wa sinema tumaze igihe dukora dutamba twirorera, dukorana na YouTube gusa, kandi YouTube musanzwe ishobora gusubiza amahera bakoresheje, ariko nayo nyene turayishimira kuko umuronkamo n'ay'amazi muri YouTube. Rero kuba hariho abantu biyumvire gukora application ishobora gutuma sinema zacu zigira kure ku isi yose, je nabishimye. Bivuze yuko ubigisigaye no kuja muri information twige, tumenye quality ya sinema bakeneye, hama dutange gukorana, dukore sinema dushobora gushira ku isoko, apana sinema zo gukora tutunguka. Yego je nabinezerewe cyane. Izo seminaire zizoba ari zibaye kugira ngo zishobore gusigurira neza abakinyi b'amareresi mu Burundi ivyo BGB Films bipfuza gukorerako, kuko kugira ngo bashaka kuzogura filme y'umuntu, ubwa mbere hoho nuko bazoba baramuhaye amaformation akwiye y'ivyo bo bashaka, hama bashobore kugura iyo filme y'abantu bonyene bahaye ama certificate ya BGB Films. Kubw'ivyo rero ico nobwira abakinyi b'amareresi mu Burundi nuko abatarashobora kwinjira mu ishirahamwe Kosinebu barashobora kuza bakiyandikisha bakaba mu ishirahamwe, kuko BGB Films izokorana n'abakinyi b'amareresi bari muri Kosinebu. Urumva ni ikintu ciza cyane. Izo nyigisho kwa kinyamareresi zikaba zitekanije kuba igenekerezo rya Myandagaro umwaka wa 2023. Tubandanye n'amakuru avugwa mu gisata c'inkino, tukaba tuyakesha mugenzi wacu Ingabire Jire Boris. Umukinyi akiri muto w'umurundi Albert Philippe Ntungicumaye yafashe urugendo kuri uno munsi giciza 9 guserukira Uburundi muco bise Basketball Without Borders bizobera mu gihugu ca Afrika y'Epfo kuva kwa 2028 gushika kwa 31 mu kakaro umwaka 2023. Umugwi w'amagaju FC mu gihugu cy'u Rwanda bamenyesheje ko wasinyishije umukinyi w'umurundi Rukundo Abdul Rahman Batazira Paplay umusatirizi wo ku ruhande yarakinira umugwi wa Flambeau du Centre mu mwaka w'inkino uheze, yasinyiye amasezerano y'imyaka igera kuri 2 n'uyo mugwi mu gihugu cy'u Rwanda, akaba agiye gukinana na Patient Dikuriyo no yasinyiye muri uyo mugwi. Amagaju FC ni umugwi uherutse kuduga uvuye mu cicaro ca kabiri bazokina iganwa rya Rwanda Premier League. Mu rutonde rw'abakinyi 11 beza baranze umwaka w'inkino w'umwaka uheze muri Premier League, batanu muri bo baramaze kuronka imigwi yo hanze y'igihugu. Muri abo twovuga Richard Kirongozi Bazombwa yagiye mu Rwanda mu mugwi wa Kiyovu Sports, Leonard Gakwaye mu gihugu cy'u Rwanda mu mugwi wa Bugesera FC, Naimana Shassir yagiye mu mugwi wa Bandari FC, Aruna Majaliwa yagiye mu mugwi wa Rayon Sport, ndetse na Patient Dikuriyo yagiye mu mugwi w'amagaju Football. Nino ngaho dusozereye amakuru yacu, ariko mbanze ndabasubiriremwo ingingo nkuru zari ziyagize. Hatanguye icese indwi yahariwe amashirahamwe ategekaniriza
impanuka assurance mu rurimi rw'igifaransa n'abadandaza bakorera mu masoko yubatswe na leta bazohora bariha ibibanza bakoreramwo biciye mu kigo Obert. Ndabashimire mwebwe mwese mwariko muradukurikirana, ndabasaba ko mubandanya mukurikirana ibiganiro byo kumbonesha kuri yanyu BTV Burundi, mugire ibihe vyiza mu wanyu no mu vyanyu, murakoze.